urazi yuko izi mushobora gutegura content ego ari content ya base ariko iyo content kagira umwe idugije uwundi yica yego iyo filme yitwa Mwamikazi iraje ikinamwo FICO AKIJURU ndetse na Mwami na Mwamikazi AKIJURU yatevye gatoyi AKIJURU abaravuyemo muri filme asigara nuko AKIJURU ashobora kuba yarabaye ikiraro bro urazi gituma izi bya bindi bavuga ati FICO kugira ajabuke ashike hariya ajabuke ntahangwa ikiraro ca ntahangwa reka tukigire aba bana izi content bako barakora zishobora kubasubiza inyuma kubera iki turakeneye ibikorwa byabonana na keza nta nyuma zizobasubiza kuko ntaho baraja bro aho subira inyuma utaraja nimbe truafa turakwiye kuyishimira kubera ko yarasoye FICO ego ariko kandi tugomba tuyibaze AKIJURU nawe bimeze gute mwamutaye he ko mwari mwabaremeye content ari babiri bari kumye ariko wajabutse numwe Ladies and gentlemen, welcome to Anashare 257. Reka tubaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye nkibisanzwe je nitwa Easy alongside MC Gundos right now mu kiganiro kandi muri analyse bro bisaba neza yuko muri iyi ndwi siko muri iyi ndwi turabatamo namaka bisaba neza yuko muri iyi ndwi kuko hari ibiganiro byinshi bagiye kuronka ego kwere by'ubutsanzukanye sana ikiganiro cyacu gishigikiwe na live n'uruganda rukora amazi ndetse n'amaji atandukanye cyane ndibaza muramaze kurumenya tugiye gukorana nago cyane ibi biganiro byacu biba bishigikiwe na live muze mwihereza ibinyobwa vya live company kugira ngo nta kindi kintu ubona neza yuko kugira ngo ubuzima ego sana turagaruse rero is another day at the blessings kuri zindi energy kino kiganiro cuno munsi ndasaba neza yuko ko dukurikirana bamanze bagira subscribe na commentaire na share ariko ndazi neza yuko ndakeneye yuko tuza kukirangiza kino kiganiro kuko ndazi neza yuko bagira bumva ivy'amatwi yawo atigeze kumva izo twitagurira atigeze kumva bro no munsi turaza kuza umuhungu wacu umuhungu wa Truafa umuhungu wanyu ubusu wa Truafa yitwa FICO the great nation company twigeze kumubona ego mu rukundo rumwe na AKIJURU mbe yitwa AKIJURU nde sinimukizina naco baramuzi amafoto mwe murayabona w'ingozi mu ntara ya Ngozi yazanywe mu cinema nande ndakeneye yuko izi tumanze twinjire kunza kuri AKIJURU yazanywe mu cinema na Joachim Smith umuririmbyi akaba umukinyi wa cinema ariko na Joachim ndabicuritse n'umukomedie umukinyi wa cinema akaba n'umuririmbyi mu kuririmba biraheretse ariko nibaza ati Joachim uko kuna ngoma tambikiza urazi yuko ari byatumye izi ubu rero ubafise content zo kumviriza ku radio n'ibihuzu byatabagutse ariko ngira nibariza ati gato imbere ko tuza kubana kuri AKIJURU ego ariko Joachim kweri urazi yuko izi sometime yutambikije mu bintu kanaka hari ibintu byinshi bipfa ucugira inguvu nke za nguvu zose woshize mu kintu kimwe utusanga uri kurazigabura Joachim Smith mu bintu bitandukanye Joachim Smith yarabuze amahitamo mu gihe yabuze amahitamo yace yibura ahubwo nibaza ko akirondetse kwanza hari jambo kenshi bakunda kuvuga ngo naba legend siko Joachim bakunda kumushira mu ba legend nivyo tuvyemeranye basi no mu legend ariko ndagaruka kuri kino kintu ako kantu vuze ndagashize ko akora ko kwirondeza Joachim akarirondeza ariko arirondeza arabati ariko ararabati hagati ya comedy
hagati ya filme no kuririmba ibintu byose bro arapoperanya man nikicompira Joachim arapopera Joachim Smith ni mukuri ni musaza wacu ariko sometimes bisaba oya si musaza wacu twe turabakobwa bro twe turabakobwa ayo bazera bisaba neza yuko tuza turagira tuza turatanga impanuro kanaka Joachim ubu sino kakazina bahoro bamwitwa yuko ari mu legend ubu ndamwitwa yuko ari wa muntu ari kariro okay tugaruke muri akijuru na FICO kapo akijuru na FICO oya rindira gato truafa yapanze content ya akijuru na FICO ya akijuru na FICO yuko bari mu rukundo baraduga no mu ntara za ruguru baragira iki barashootinga amafoto atandukanye si mu ntara za ruguru gusa mu ma studio atandukanye barifotoza menshi tubabona mu ma restaurant basangira iyo ni content yande ya truafa kuko niyo yipanze bariko ba promotinga filme yitwa gute yagombize mwamikazi yari mwamikazi bro iyo filme yitwa mwamikazi iraje ikinamwo FICO akijuru ndetse na mwami na mwamikazi akijuru yatevye gatoyi akijuru abaravuyemo muri filme asigaramwo FICO na mwami na mwamikazi akijuru ya mazina ya zina yari karazanana yuko bari mu rukundo na FICO ribariragiye rero ico tubona nuko akijuru ashobora kuba yarabaye ikiraro bro urazi gituma izi bya bindi bavuga ati FICO kugira ajabuke ashike hariya ajabuke ntahangwa ikiraro ca ntahangwa reka tukigire akijuru urazi agarame ngaha aramvye hama FICO atambuke ashike hariya nani akijuru acashaka gweyo agende kandi muri lancement niho yarari bino bintu ndazi neza yuko nta bantu benshi bari bwabimedite ko cyane sigo ariko ngira nibarize kino kintu urazi yuko izi mushobora gutegura content eko ari content ya base ariko iyo content kagira umwe idugije uwundi yica yego akijuru yari muri lancement officiel ya FICO ego siko yari yicaye n'imbere ego kwe ari kumwe na Jojo ari kumwe na Oli ujya Oli wandi w'igicu FM n'ugipara yakura kwa burya niwe Oli ujya niwe Oli yari yambaye urukoti w'igipara sinari nzi ko ari ujya pe ndamuzi n'ujya nyene siko ariko ngira nibarize ikibazo cabaye aza kukibaza na truafa FICO niwe yajabutse akijuru aguma mu mazi canke yaratwawe akijuru yaratwawe umwana w'abandi iki kibazo ndakibaza cerekeza muri truafa mu bisanzwe truafa turakwiye kuyishimira kubera ko yarasoye FICO ego ariko kandi tugomba tuyibaze akijuru nawe bimeze gute mwamutaye he ko mwari mwabaremeye content ari babiri bari kumye ariko wajabutse numwe mu bisanzwe hirya lancement yategerezwa gusohora abantu babiri akijuru na FICO ikindi dushobora kwibaza akijuru yasohokeye kwa Joachim Smith yahoze muri truafa arasinya na kontra urakoze cyane hama mu nyuma aravamwo eske nimba Joachim Smith yagiraniye ibibazo na truafa akijuru yazanwe na Joachim bisigura yuko vyamuhitanye yabiguyemwo truafa mutwishure bisigura yuko Joachim ikibazo yagiranye na FANNY ya NORASQUE akijuru vyamuhitanye nawe ikibazo cha papa we yamuzanye muri cinema vyagenze gute ariko nyine tugaruka hahandi ugasanga yuko izi namana kivuze yuko abana b'abakobwa muri cinema wa mushi dukora ikiganiro na Solution Cup ego uribuka yuko navuze ati mwebwe muri kapo ya nziza iki hama umengo ni
NORASQUE yaciye abaza ngo kapo ya fake ni yihe none camvuga ati ya yindi mwategura ya FICO na AKIJURU acavuga ngo yago ivyo reka tuvyiyoze sasa rero no musi ariko man ariko izi naho nyene tubigarukeko ego hari gihe nabo bashiki bacu izi none basi ntacu reka dufate yuko AKIJURU yoba yaradekonye muri truafa bigatuma bamukuramo ico kibazo ngaha baraza kutwishura ndazi neza yuko anashare iri hafi ya truafa siko tubifata uko ariko ndibaza ukuntu ndabibona jewe ariko izi ndibaza ntabwo hari hakwiye kuduga gusa FICO wenyene ariko ndibaza mu gihe uwamufashije rega bro ijya ni collaboration bakoze ni ibintu bakoze ari babiri bategerezwa kuja hejuru bose honyene nkujya musi wa lancement bari bakwiye kuvuga ati rega kandi karaga prank karaka base hajya honyene hajya byari bikwiye neza yuko AKIJURU nawe nyene bamupresenta bro ego kweri AKIJURU bamupresenta ariko izi ndagaruka ariko FICO ya presence mimimire bano bashiki bacu bo muri cinema nabo nyene new generation hari gihe abona neza yuko yamaze gushika akaca duza umutwe ego ati kubera iki turakunda kuronka story nyinshi ngaho zigiye zitandukanye yamaze gushika kwe yamaze kuronka feedback y'abantu bamubarira ati twakubonye siko uribuka content ya Save the Dates ya Izo Chris na Urena Mutoni yabatwariye rimwe bazimiye rimwe ati kubera iki izi mbaza ati kubera iki ni mu gihe uzi neza yuko content yawe base yawe wapanze yamaze gushika ku yindi level wamaze kubona abantu benshi barakuzi siko ukacutangura ucagura ama media uza guha ibiganiro urafise nimero ya AKIJURU tumutelefone na nimero yiwe mfise mzee tu telefone nde na nimero yiwe mfise nitwo telefone FICO nakurikoze yodo oya nakurikoze yodo turabe nuko nyene turaba umuntu ari hafi ya AKIJURU Joachim Smith urafise nimero yiwe Joachim Smith Jeko ataname nimero ntunga yabo inge tura hari genyene izi ushobora kuba ubonye neza yuko content yawe ya base yamaze gushika ku yindi level ukashutangura kwima ibiganiro ama media agiye atandukanye bikaba ngombwa yuko wewe na wowe nyene bro media ni kindi kintu man media ni kindi kintu ego ke media ni kindi kintu AKIJURU amubona mu biganiro bingahe izi bike sana bike je nta kiganiro kwanza na kimwe nigeze ndamubona iki gituma yuko izi kwidandaza man je ndashimira umukobwa yitwa Inarijela Muco ushake mu vyumve ndashimira umukobwa yitwa Muco twari dukwiye gutelefona mu bakobwa bose izi mu bakobwa bose Inarijela mu bakobwa bose ba new generation ndashimira cyane Inarijela Muco kuko Muco niwe yamenye agaciro kamwe nibaza yuko bavyumva truafa bazotwishura canke tuzobibaza undi munsi ingene vyagenze ngo umuntu umwe asohoke hama wamufashije gushika hahandi ahubwo aterapotera AKIJURU yari muri lancement officiel wamengo nta ni cinema nimwe aranakina urazi rero reka tubifatanye na kaga content ka Desa twigera kuvuga kaga content ka Desa kaba Mr Kane na bajya bakobwa urazi yuko amazina y'abanangora bari banazananye muri lancement officiel ngo nana Keza nana urumva ngena amazina yoroshe muga nkaguma ndabibagiye jewe nzi nana Keza ntawe nzi kuko nana nawe nyene namubonye muri lancement officiel ajya ni mwari bwabonane nari nta musi rimwe twanabonane nta musi rimwe twanabonane bro okay kaga content rero ka Desa bajya bakobwa barashobora
kuba bariko barakadoda ko mugabo kukavyaza umusaruro bikazobagora. Urazi Reka tubisubiremo. Ako ga content ka 200 mwakoze Mr. Khan arashobora kuguma kadugiramo kuko wewe ejo canke hirya ejo bazomuhamagara mu yandi mateam agenda kine bivanye nuko izina giwe ririko riravugwa. Mugabo mwebwe na Keza muzobihombera murariska kubihomberamwo mugiye mutamenya ingene mwo bivyaza umusaruro cyane man. Urabitahura cyane kuko nabana bashasha batari bwakine sine kandi rero azi yuko baci bashikira kuba ari bashasha birashobora kubagora kuguma biadapta kuguma muri zya base baci bashikira muri iyi base siko ariko ngira ngaruke kuri kino kintu ico kinyene waruvuze nta muntu numwe atwara timu ya sinema siko icambere azoguhamagara gukina sinema kubera base azoguhamagara gukina mu sinema yo kubera content ahubwo guhamagara mu sinema kubera ubishoboye yego kubera akazi bro kuko nta kazi kiwe tuzi Keza na kazi kiwaho tuzi siko ariko Mr. Khan turakazi yego afise ibikorwa byinshi kumva yuko bashobora kuba barashikiye muri iyi base muri content bano bana babiri b'abakobwa bishobora kubicira carrière batamenye ingene babyitwaramo bokoresha kugira banaka babahamagare muri ziya timu babakina ikindi naco kuko nibazoguma bakina muri The Fighter ikindi naco bizobatwara inguvu nyinshi kugira ngo bagumane bagume baboneka sivyo kuko ijya ni imwe novuga mu mabase bakoze naho yabaye ya 200 bakayikina isi mu gihe kitari ico isinema itarasohoka canke itegereje gusohoka ni imwe mu za 200 mugabo bizobasaba ko baguma bagira n'izindi kugira ngo abantu babanze babamenyere bro na cyane ko atabikorwa bafise urazi yuko yizi none okay uno munsi baragize content ya 200 mugabo ntiturabona ibikorwa byabo Nchigituma man. Mumbwire neza yuko turuwafa yo havi bahamagara ngo mukine batarabona ibikorwa. Apana na turuwafa. Ni ingo GFIC, GN ni nyinshi BMT za BMT. Nta muntu numwe azoguhamagara. Ariko turuwafa yarahamagaye Mr. Khan. Kubera ko imuziki ibikorwa. Iyi BMT yarahamagaye Mr. Khan. Kubera imuziki ibikorwa. GN yarahamagaye Mr. Khan. Remy Nice yaramagaye Mr. Khan. Aba bana Keza na Nana bashikiye muri base, siko? Bashikiye muri content kanaka, siko? Ariko mbe neza yuko nta muntu ashobora kuguha akazi ngo ni kubera ushikiye muri content ya base kanaka ukaza gusanga yuko utamweretse ibikorwa. Canke tubashire hamwe na GC ya Kezaki. Mugene mwikorera ama content hari ya Kombo. Ahubwo bari kubanza gukora hama bakaja muri base kanaka. Ni mu bisanzwe kajya ka content niho twakisa ka 2 bagasoye mu mwanya utari wo. Kubera ko man byari bikoneze yuko abafana siko abafana bamanze kumenya Keza na Nana bro siko bakabamenya kubwo gukina isinema kubw'impano zabo siko apana ngo bakumenye kubera content ubu mbega Amedemani irakiza muri BMT azoguhamagara na kubera yakumenye content la Mr. Card y'urukundo apana nibikunda nta musi numwe ariko ngaha bagiye kutwita gukumengo twebwe natwe tuko turababangamira bro anashia iriho kugira ko turabavuga butumwa urazi rero duheze ikiganiro gusa duheze ikiganiro turigishanya siko ngira mbaze uburongozi bwa FTV desa 57 ninda irongoye none ngira uwirongoye ni mama Aline oya ujya ni CEO ninda irongoye manager wayo nyine uvuga ati manager nanje nawe nzi basi utwarigiza cha sinema Elma Love Mwalimu yego ngira ndamubaze Elma Love Mwalimu bano bana babiri wowe uri kurategura Keza na Nana uribaza neza yuko isinema niyo yahera muri FTV bazohamagagwa mu zindi timu kubera bababonye kuri content ya base kanaka fosana baterekanye ibikugwa sasa rero umva bro ni musohori yo sinema yanyu hama
tubone yuko nanashoboye na Keza ashoboye hama bagira iki babaronderera izo deal kizige santukanye nk'ubu muntu nimba ari BMT gushime nimba ari FIC nimba ari GN nimba ari Truafa nimba ari Zinde nimba ari ngo gihuhusi mole ya cano izi timu nyinshi zizoguhamagarana na kubera ko zakubonye kubera uri mu kazi zizoguhamagara kubera muri content na Mr. Kan Keza nibazoguhamagara muri cinema nimwe nibazoguhamagara muri cinema nimwe ndazi neza yuko mushobora kuba mwaridoze kubera batigeze babakoresha n'ibiganiro bamenyesha makuru barabakoresheje bakoreshejwe nande Diko yarabakoresheje FTV rabakoresha hariho n'ubundi bumedia ntazi kweri babakoresheje kubera ya content ya Mr. Kan siko urazi rero aba legend bari hajye muri kiya kibanza siko bari benshi kandi banditse amazina uribaze yuko Reminance azo guhamagara muri Mr. Samaze guhamagara muri cinema yiwe kubera ngo yabonye muri content na Mr. Kan ngo muri kuri mu rukundo ntibababonye bro urakuze cyane muri Rasma officiel ntibababonye ariko iyaba Keza amaze kugaragara muri cinema nana amaze kugaragara muri cinema ndazi neza yuko bifise ikintu byari kwiyongera anige Rasma officiel izi kubona bari bagiye muri kiya kibanza iyaba nana amaze kuboneka muri cinema nimwe yaba Keza amaze kuboneka muri cinema nimwe siko ndakwibarize izi kubera ko Mr. Kan ariwe bagiye kwicarika muri VIP yarafise invitation na Joachim ntiwabonye ko bari kubera ko bafise oya bari bafise invitation ya Major kubera ko bari bayifise kubera bamaze gukora nana amaze gukora iki na Keza na Keza nico gituma bari bicaye muri Dimira izi content hama nico gituma narinda kubwiye ati ntibababonye turakeneye yuko nana Mwalimu niwe nakunda hubu butumwa abamwegera bashake bamubarire Mwalimu aba bana izi content bako barakora zishobora kubasubiza inyuma kubera iki turakeneye ibikorwa byabonana na Keza nta nyuma zizobasubiza kuko ntaho baraja bro usubira inyuma utaraja n'imbere kupa kamera nawe uretse ishira go fina